turafise abaririmbyi n'itunga kandi hari abazi yuko kuririmba atari entreprise none umuririmbyi mwiza mbagiye nk'itanzania ntazazanya amadolari hajya Natacha yaje adafise n'ifaranga rimwe amwe aheruka mwihiganwa none burya mwombwira yuko Natacha bamuhaye kajya kantu gusa nta kandi kantu kagaherekeza muhaye niyaciye aza. Hello my people from everywhere. I like to support everybody. Call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Starboy the Sheep. I like to support everybody. So uko biri kose imwe mu nkuru ndakuzaniye, imwe mu nkuru utashobora gusanga handi, imwe mu nkuru itarimwo intumo, imwe mu nkuru novuga yuko ngira ndakuzanire kandi uza kumva ku mugambi ga Star TV nta handi nta wundi ayigushikiriza atari Starboy the Sheep. So uno munsi nimba turi hano nk'abari mu myidagaduro neza na neza, hari aba YouTuber ndetse hari abo bita abamenyesha makuru, hari aba vlogger, abo bose bifuza gutera imbere, ariko n'aba artiste nabo nyene twifuza ko batera imbere, ndetse n'amashira hamwe arafise inguvu nini, arafise uruhara runini rwo gutuma umu artist ashobora gutera imbere. So haramo mashira hamwe no bwo yamaze gutahura how bashobora gukora business bagakora n'aba artist, hari nandi mashira hamwe ugutahura nyene bibagora gushika kuri no munsi omenga siho bari na gatoya, none badateje imbere umuziki ara mashira hamwe afisa kanoti biza kugenda gute? Aho nimwe mu mashira hamwe tuvuze amashira hamwe atatu mu Burundi, iryo shira muza kuri sangamo na cyane ko rigira ritegure tournoi bazotembera intara zose. Sishimye kuvuga ngo nishira hamwe ijya kubera ko uno munsi naza kuivuga ko hari naho bonca amandi bakavuga ati we watuvuze uratuvuga kandi tutagutumye utuvuga sanga ndabigiriyemo ikibazo. N'umuririmvyikazi kuva hano mu gihugu cy'u Burundi, n'umuririmvyikazi amaze gukora amateka menshi cyane, n'umuririmvyikazi amaze guhura n'abanyakubaho batandukanye kandi benshi, na cyane twagiye turabona hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi. Amaze guhabwa umubonano na nyakwigendera Nyenicubahiro Petero nkuru nziza, aho bayaze byinshi bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Umwe mu baririmbyi rukumbi amaze guhabwa umubonano na Nyenicubahiro canke n'abantu biyubashye cyane, tuvuze Natacha NGENDABANKA ntushobora kumusiga inyuma. Rero Natacha NGENDABANKA yarahawe umubonano na Petero nkuru nziza. Ivyo ni ibintu tutigeze tubona ku bandi baririmbyi, ariko twabibonye akoranije abandi baririmbyi benshi, ariko kuri Natacha NGENDABANKA yari wenyene ubwite aza kwicarana na nyakwigendera Petero nkuru nziza. Bisigura ko bayaze byinshi bitandukanye, amaze gukora byinshi rero byiza, ari byo ngira ndakubwire muri bimwe sanzwe nibuka gushika kuri uno munsi. Amaze guhura na NDAYISHIMIYE umutambukanyi wa Nyenicubahiro mu gihugu cy'u Burundi, ariwe Evariste Ndayishimiye. Muribuka yuko bahuye ari babiri ubwite, ndetse hari n'amamanza menshi cyane yo ku rwego rw'igihugu akunze kubera muri Hotel Club de Lac Tanganyika. Amaze guserukira igihugu kenshi cyane, ndetse akanatahukana n'ubushimwe butandukanye. Muribuka ubushimwe yagiye gutora muri Uganda, agaserukira igihugu cy'u Burundi ariko ku rwego rwa Afrika. Amaze gutora ubushimwe bwinshi haba mu gihugu cy'u Burundi, hari ama platform y'amategura gutanga ubushimwe n'abandi batandukanye, yatwaye ubushimwe bwinshi butandukanye. Amaze guserukira igihugu kenshi cyane, ndetse ubwo bushimwe atwara buza gutuma igihugu cyacu kivugwa neza mu makungu. N'umuririmbyi kazi neza na neza, amaze gukora ibiteramo mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Izo ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi, ariko harimwo intara zine novuga yuko c'était en 2018 aho yateguriye iyo tournée, aratembera intara kiretse intara zine gusa. Bisigura yuko iryo shira hamwe cyanye iyo company iri gutegura iyo tournée yo gutembera intara zose Natacha yarabikoze, kandi ni ibintu twabonye byagenze neza cyane. Twabonye iyo tournée yitabiwe n'abantu benshi cyane. C'était en 2018 ndavyibuka, naho ntari bwabo mukambwe mu kazi, ariko en 2018 ndibuka yuko Natacha yatembereye intara nka zose kiretse Mwaro ndetse na Muramvya. Oya, Muramvya yaragiyemwo, Mwaro, Ruyigi ndetse na Rutana
na Cankuzo. Izindi ntara zose yarazigiyemo kandi akora ibiteramo byiza cyane byo ku rwego biboneka yuko n'indirimbo ziwe mu ntara hagati zirakunzwe cyane. Ino tournoi rero ugiye gutunganywa n'abano bantu, ino company birasaba yuko indirimbo ziba zikunzwe mu zindi ntara kugira abo baririmbyi ugiye kwifashisha bize kugenda neza cyane. Yabaye ambassadrice wa Startime mu gihugu cya Tanzania. Yasinye na management yo muri Tanzania bita Kwetu Studio. Yabaye brand ambassador wa Azania, muravyibuka ijya farine nziza cyane. Yazanye King Kaka ndetse na Femi One barakorana n'indirimbo imeze fresh, muravyibuka. Yabaye brand ambassador wa Microfinance iri hano, muravyibuka hose yahawe akanoti kameze neza cyane. Yarakoze remix na Fari Ipupa ndetse anamutumira Kinshasa mu giteramo, bari kumwe bararirimba bari kumwe biraryoha. Fari Ipupa n'umwe mu baririmbyi bakomeye cyane ku rwego rwa Afrika kandi bafise n'akanoti gatuburutse ndetse baririmba neza. Ashitse mu kuririmba irumba uravuga ati uno mwana ararenze. Numuririmbye kaza akoresha amafaranga menshi mu bikorwa byiwe. Aho ndavuga kuri video, numuririmbye dufise mu Burundi akora video nziza cyane kandi bizimvye ndetse agakora na audio yo ku rwego mpuzamakungu kandi imeze neza cyane. Bisigura yuko rero ivyo vyose bigira bitume ngira mvuge kino kintu. Apare yaho abantu baransije ico gikorwa kigira kibe ku ntara zose. Babo no kwita bamenyesha makuru cyangwa ba YouTuber n'aba promoters gushika uno musi batarahabwa kanoti ka déplacement bakoreye. Bababwiye ati gende tuzobahamagara musigama nimero yanyu yari mikashe tuzobahamagara. Ndibuka c'était en 2019 aho iryo shiramwe ryamuronde Natacha NGENDABANKA baramubaza amafaranga. Ndibuka ico gihe yuko amafaranga Natacha bamuhaye yarayanse, aravuga ati je Natacha NGENDABANKA ntushobora kuma amafaranga nganuko. Ndibuka ko habaye amapolemike atandukanye menshi cyane ku buryo no muri conference de presse warajeje igisata cyo kurondera abaririmbye cyangwa igisata cyangwa yarajeje iyo Primusique ariwe Bernice. Abanyamakuru baramubaje kwera ko bari bazi ko neza na neza Natacha NGENDABANKA ategerezwa kubamwo. Baramubaza ati Natacha NGENDABANKA ari hehe? Arabishura ati arazimbye. Niyo mpamvu rero navuze ajya amateka yiwe yose, sindiko ndavugira umuririmbyi umwe. Je nkunda abaririmbyi bose ariko uno musi ndi kuri Natacha. Ico gihe yabishuye atarazimbye. None umuntu mu gihe ariko arakora ivyiza amateka yoreka kuzimba gute? Kandi mu gihe ibikorwa vyo bishiramwe akanoti gakwiye, none woreka kuzimba gute kugira amahera yawe yagaruze? Erega umuntu ahembwa bivanye n'ibikorwa vy'ukuntu bimeze cyangwa nuko ariko arakora. Umuntu ahembwa gashiruka bute kamukwiriye cyangwa kamubereye. Niko biba bimeze, niko bitegerezwa kugenda. Kuko uno munsi sino rangura ikintu 10,000 ucumi 2,000 ndakwemere. Chemo 8,000. Gushikaho babaza ati none Bernice kuvuze arazimbye. Eske uremera yuko Natacha ashoboye? Ico gendibwa yuko Bernice yishuye ati yes, batarazimbye. Arazimbye nyene kwera ko yakoze ibikorwa vyiza. None yoreka kuzimba gute kandi ibikorwa vyivugira. Uyu mwaka nahone ntitwamubonye Natacha NGENDABANKA aja kuri rya fishi. Hari nabandi baririmbye bagiye bararekera mwawo ntitumubona. Ituvyemeranye ko Natacha ari ku rwego ku buryo umushizemwo hari avantage nini cyane mwari kuronka kuruta ko mwoshiramwo abandi. Biranavugwa yuko hari abandi bashatse gushiramwo ariko babaha kanoti gake barabiheba. Aho ni mu gihe biriko biravugwa ati ni mu gihe umuntu wa mbere azoronka 30 million muri iyo tournoi giribe. Navuze ati sinshimye kuvuga ati ni bande bari kuyikora kwera ko hari igihe bonyitwara bakavuga ati no muntu reka tumufunge kwera ko ivyo bintu ariko aratuvuga ko ntabwo ari vyiza. Aho ni mu gihe Natacha NGENDABANKA apare ya music asangwa akora n'ibindi bikorwa byo gufasha imfuvyi n'abafakazi. Duheruka Muramvya Louis Mars yasangiye n'abanyamuramvya iwabo wa mama wiwe, byari ibintu biryosha abahereza ibitenge, imiceri, biharage, byo kunwa ndetse n'amakoto, amasabune, ibintu byari byiza cyane. Mu kinama yama yabikoze. Numwe mu baririmbye tumaze kubona yemererwa n'ibintu byinshi n'abafana, kumushira ku mamodoka, mafoto yiwe. Mu Burundi ntibimenyero gushira amafoto y'abaririmbyi ku mamodoka. Uwo tumaze kubona biriko birabako cyane ni Natacha NGENDABANKA.
siko turabona abantu batwara inkoko mu studio y'amaradi bagiye kuraba Natacha NGENDABANKA ibitoke yari ku Club de Lac. Uno musi Natacha NGENDABANKA ntari mu gice cy'u Burundi, yaramaze gufata rutema ikirere yamaze kuba nka bis, none gashaka kanoti kose akoresha ibikorwa vyo kugira bibandanye kuguma bimeze neza. Amaze gufasha abaririmbyi benshi akabaha amafaranga yo kuja muri studio, abagwaye none gashaka acuzumuha amafaranga make, wewe wumva utazoba uri kuramusubiza inyuma. Donc igituma nazanye iyo nkuru nabivuze kuri Natacha kubera ko bimwe nari ndavyibuka kuri Natacha NGENDABANKA bivanye na tournoi igira ibe. Nuko amakampani akwiye gutahura mbega uyu muntu ngiye kumurondera ndamuha agaciro kameze gute. Iyo umuntu ashoboye abashoboye, iyo umuntu adashoboye muhe byo baberanye. Ariko mu gihe umuntu ashoboye akoresha amafaranga menshi kugira abe icari, muha kanoti biberanye. Aho numwe tuke kuraba ama platform ziwe no musini yashirako ni gufate amazi. Niya kubita amazi yawe ku rubuga rwiwe kuri page Facebook yiwe yaramaze kuba verified. Amazi yawe bazoyamenya. Instagram yiwe iri ku rwego, nimba dufise abantu batatu kuri Instagram abakazi Natacha NGENDABANKA arimwo, tuvyemeranye. Gushikana umuriyoni w'aba followers burya nsi ikintu cyoroshe kuri Instagram, si ikintu cyoroshe na gato. So rero amakampani, reka duhamagara amakampani azararaba neza umuntu agiye guhamagara, bamuha agaciro kubera ko twarumvise yuko iyi kampani igira itegura ino tournoi, arabaririmbye agiye kurondera ibaha amafaranga make barayanka, baca bifashisha abayemeye. So amakampani rero aha agaciro abaririmbyi bacu kugira nabo bashobore kugira icyo baronse mu mifuko yabo. So my name is Starboy the Sheep. I like to support everybody. Karagaciye mu kugira duhamagara amakampani, nico gituma namanje kuvuga amateka ya Natacha NGENDABANKA. Ico gihe cya 2019 yanka amafaranga bamuhaye kandi afise ibikorwa, kubera ko ushobora gukorora umuntu kandi ariko arakora. Cyangwa ugasanga nturi kuramuha akazi muri kwera ngo mutavukana mudasangiye abavyeyi iki ari byo by'amavyatubaye ko twege bakadukasa ngo ni kwera ngo tutaraba. No, dushigikira umuziki wacu muri rusange. So thank you so much wari kora dukurikirana, Imana iguhezagire cyane. Ndababwira ati ndabakunda gose, kora subscribe kuri Star TV kugira bananye ko ibikorwa uko bigenda biraza ku mwanya. Imana ibahezagire cyane. Thank you so much.